iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya kubashikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi, ikaba ari amakuru tuzagaruka kuri byinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'igisata c'agateka kazina muntu. Ni benshi mu baranira agateka kazina muntu bagiye barasimba imitego idasanzwe batezwe n'abategetsi batandukanye cyane abari mu nzego z'umutekano ndetse n'inzego z'iperereza. Nako kandi hari bamwe mu nzego z'umutekano ndetse n'iziperereza ndetse no mu bategetsi ba politike nabo bagiye barasimba imitego bagiye barategwa na bagenzi babo bafatanije mu mabanga, bamwe bashaka kubica kubera inyungu zinda zabo. Hari nta rero idasanzwe y'ingene bamwe bagiye barasimba imitego bamwe mu bategetsi bari bakomenga mu gihugu cy'u Burundi ndetse bamwe banakomeye muri iki gihe cyane ahari abo mu baranira agateka kazina muntu mu mashiramwe yigenga cyangwa se ivyo twe kwita nka société civile. Pacifique uti umunsi nasimvye umutego wa General Bunyoni ndetse na Commissaire Desire Uwamahoro. Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2011 imyaka ibiri yari haciye Ernest Manirumva agandaguwe. Ernest Manirumva akaba ari cegera cy'umukuru wa Rukome yarishwa aho gwa amatohoza yari karakora ku bigwanisho vyagugwa n'igipolisi ariko nibishike mu bubiko bw'igipolisi. Imbere yuko Bunyoni abumushikiranganje w'umutekano mu mwaka w'ibihumbi 2007 ibigwanisho vyose vyagugwa n'igisoda. Kuva Bunyoni rero abaye umushikiranganje ibintu vyarahindutse, niho yarasigaye agura ibigwanisho harimo n'ivy'igisirikare. Birashoboka rwose ko mu bahaye amakuru Manirumva harimo abo mu gisirikare batatawura ibigwanisho Bunyoni yari karagura iyo vyaje ndetse nico vyaja gukora. Ico gihe havugwa inkoho ibihumbi 40 zaruka kugugwa mu gihugu ca Malaysia mu gihe igipolisi cyose kitarenza abantu ibihumbi 200. No kuvuga ko umupolisi wese yari yagiye kugira inkoho zitatu, zibiri zishasha ziyongera kuyo asanganwe. Bunyoni ntiyavugwa cyane mu bashobora kuba barishe Manirumva, ahubwo havugwa General Adolphe Nshimirimana, General Gervais Nderakobuca, Colonel David Nikiza, Lieutenant Colonel Albert Bisanganya, Major Desire Uwamahoro. Mu butungane dosiye yari yananiranye kugira intambwe. Naho amashiramwe yigenga yategura imyerekano yo gushaka ku butungane bwo kwikubita agashi bugakora amatohoza nyezina kandi bugakurikirana abishe Ernest Manirumva koko. Ni kwigenekerezo y'indwi rero ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2011 umushikiranganje Edouard Nduwimana atanze urusha rw'imyerekano. Naho hari haciye imyaka umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Edouard Nduwimana yamara ivyitwazo bituma atemera ko abaye imyerekano y'amashiramwe asaba ubutungane kuri Ernest Manirumva. Ayo mashiramwe yo ntiyacika intege zo kuguma asaba urwo ruhusha. Kwigenekerezo ry'indwi ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2011 Edouard Bizimana yarakiriye babiri mu baserukira amashiramwe yigenga agira ko arabemerera ko imyerekano yari yategekanijwe bukeye. Kwigenekerezo ya munani ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2011 ayemeye. Mu mashiramwe yigenga wari umunezero kubera bwari ubwa mbere Edouard Nduwimana yemera urwo ruhusha. Ni umunezero rero wamaze umwanya urumerumara. Tugaruke ku mutego wa Bunyoni. Ku mugoroba w'uyo munsi nyene umwe mu vyegera vy'umukuru w'igihugu yara telefone umukuru w'ishiramwe Akati amubaza ati ubwo ibi bintu mwateguye ejo mwaravyitondeye, ese mwararavye neza ko mwese muri kumwe? Ako kanya niho ico cegera camenyesha umukuru wa Akati ko umwe mu barongo y'amashiramwe ya campagne justice pour Ernest Manirumva ariko arabonana na General Arengiyome Bunyoni uwo mugoroba. Icegera cy'umukuru w'igihugu ntiyarazi ivyo abo bantu bariko baravugana, ariko yaduhanuye ko two kwitondera cyane ivyumviro bishasha tuza kumvana uyo muntu arabatuzanyemo. Wa muntu ntigeze tubwira ko avuye kubonana na Bunyoni, ahubwo yatubwiye ko Edouard Nduwimana amuhamagaye amubwira ko rwa ruhusha arufuse. Twamwishuye ko izo ngingo zijoro ku telefone dufata katazo tuzi ko tugumana uruhusha yari yaduhaye ku murango. Twari twumvikanye ko abarongo y'amashiramwe tuzohurira mu gatondo ka kare ku biro vya Froske imbere yo kuja ku biro vyari Giteka ahari gutangurira imyerekano. Aho hose twashaka kumenya umutego Bunyoni yari yumvikanye wo mugenzi wacu. Bukeye kwigenekerezo y'umunani ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2011 isaha imwe y'igitondo abarongoye amashiramwe agize campagne justice pour Ernest Manirumva twahuriye ku biro vya Froske. Wa mugenzi wacu yari yarayabonanye na Bunyoni nawe niho yari. Twese twari turindiriye umutego atuzaniye.
niho yaduha ubwenge bushasha ati kirya cyiyumviro cyo guhera imyiyerekano kuri Liga Iteka si ciza, reka twigabure mu migwi itatu, bamwe bahere kuri Liga Iteka, abandi bave ku ibarabara rya radio na televiziyo vy'igihugu, abandi bazazanane ijya Musaga, gutyo niyo igipolisi catera kirabuza bamwe ariko abandi babandanye. Ako kanya natahuye vyihuse ko hariho uwo Bunyoni akeneye kugirira nabi cyane muri twebwe. Kwigabura mu tugwi duto duto rero vyasigura ko indongozi za campagne Justice pour Ernest Manirumva zaca nazo zigaburamwe imigwi itatu. Uruhande uwo muntu bakeneye ariko barimwo rwari kubona ibara kumbura igipolisi cari kurasa uwo muntu canke agafatwa abandi benshi batabona. Twari tubizi ko tudashobora kwemera icyumviro gishaje kivuye kuri uyo mugenzi wacu. Twari tuzi neza ko icyumviro ciwe kizoba kivuye kwa Bunyoni. Naciye mfata ijambo nti ico cyumviro cari kuba ciza iyaba turi benshi. Imyiyerekano y'uno munsi ntishobora kurenza abantu 150. Umugwi muto rero nk'uyo si vyiza ko bigaburamwo utugwi twinshi. Nta n'umwanya dufise wo kubimenyesha abandi, reka tugumane uko twabiteguye. Twavuye ngaho rero twese tuja ku biro vya Liga Iteka, ariko wa mugenzi wacu haraciye nusu y'isa tutazi iyo yakamanganiye. Kumbura yaciye atanga raporo no gutora amategeko mashasha kwa Bunyoni. Reka tugaruke ku myiyerekano yabaye ku igenekerezo y'umunani Ndamukiza umwaka w'2011. Nk'isaha 3 z'igitondo twari dutanguye imyiyerekano. Nta minota 10 twatambutse twagiye tubona imodoka z'igipolisi ziza n'umuvuduko udasanzwe. Abapolisi bashika badusimbiramwo batwara ivyandiko twari dufise. Ico gitero cari kirongowe na Colonel David Nikiza yararongoye igipolisi mu karere k'uburengero bw'igihugu. Uwari imbere mu kutwaka inyandiko ari Komiseri Desire w'Amahoro, ni nawe yatumbereye aho nari mpagaze. Igipapuro nari mfise yaragitwaye ariko yaranyobewe. Uwo munsi nambaye uko benshi batari bamenyereye. Abapolisi baranyobewe rwose. Mu kanya gato abapolisi bahagaritse umukuru wa Orukome Gabriel Rufyiri be n'undi mukozi wa Rukome. Uyu mukozi wa Rukome yari yaje yambaye costume, yari asanzwe yambara marori, yaje ameze nk'uko benshi bakunda kumbona nambaye kumbonesha kure. Gabriel Rufyiri bamufasha ameze nk'uhaririza Colonel David Nikiza, ariko umukozi we bamufashe yihagarariye ataca ari karavuga. Byaraboneka ko abapolisi baje bategerezwa gufata abantu babiri kubera atawundi banariye ugwara. Twese twagumye duhagaze imbere yabo, ariko bamaze kuriza abantu babiri hejuru mu modoka y'igipolisi byarabonetse ko abapolisi babonye ko bashatse batamufashe. Pacifique akabandanya avuga ingene yakijijwe n'abakenyezi. Muti gute? Bamaze gufata Gabriel Rufyiri n'umukozi wa Rukome harabaye ikintu gitangaje. Twabonye hari abapolisi batatu bagarutse kuturaba cyane nk'uko mengo hariho umuntu barondera. Mu kanya gato nabonye abakenyezi bahagarara imbere yanje bakora uruhome runyegeje, baca batera bipanga bamwe nyuma y'abandi ku buryo nisaze ndiko ndaje inyuma. Imbere nisanga ngeze mu muryango wa Liga Iteka, bose baguma banyongorera ngo ni wewe barondera. Izo bintu vyabaye mu kanya gato cyane, ba polisi barambura rwose kandi ntako bari bagishobora kubaza. Imbere yacu umwe yari yaraye agiranye inama na Bunyoni. Muravye ku ifoto Pacifique ninazwe yashize ahabona, benshi barabona ko Komiseri Desire w'Amahoro yariko arabaka ivyandiko. Imbere yiwe hari umukenyezi yambaye ikanzu isa n'umuhondo jaune. Pacifique uti nanje ndi hirya yiwe, nambaye inkofero, igitambara cera mwizosi, ishati isa n'ubururu n'ipantaro yera. Nta waramenyereye nambaye gutyo, ni nayo mpamvu banyobewe, ahubwo bafata umuntu w'amarori dusa n'abaresha kandi tunganya imbaga. Yari yaje yambaye costume yirabura. Babonye ko bambuze rero abapolisi buriye imodoka bagenda bajanye Gabriel Rufyiri na wa mukozi wa Orukome. Hari abapolisi bakeye n'abakozi b'iperereza bagomije hafi ya Liga Iteka bacunze ko no hava mboneka. Abari bitavye imyerekano baragiye, ariko nje ngoma mu biro vya Liga Iteka nza kuhava natevye mu modoka atayihuriye n'izo bari biteze. Uwo mutaga nyene nararonse telefone y'umukozi wo mwibohero rikuru rya Mpimba yamenyesheje ko abakozi bakora mu Mpimba bari babwiye ko badataha, ahubwo baza kurindira kwakira umutegetsi yategerezwa kwinjizwa ibohero uwo munsi. Uwo twavuganye yambwiye ko yibaza ko ari jewe bari bateguye kwinjiza mu Mpimba. Naho ntiti umutegetsi Gabriel Rufyiri na wa mukozi wa Orukome sinamenye neza iyo babajanye, ariko inyuma y'akanya gato baciye babarekura. Umugoroba rero w'igenekerezo y'umunani Ndamukiza umwaka w'2011 naho nyene ntiwari woroshe. Ku mugoroba twari dufise ikiganiro kuri Hotel Novotel Bujumbura.
aho twatumiye abanyacubero batari bake barimo n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi. Ntivyari byoroshye rero gukoresha abapolisi mu kibanza kimwe abaserukira ibihugu byabo. Mu gihe nari nicaye imbere ndi mu baremesha ikiganiro, niho naronka ubutumwa muri telefone bumenyesha ko haza abakozi b'iperereza barindiriye ko nsohoka ngo bamfate. Bagenzanje baragize ubwoba ko mfashwe mu ijoro nshobora kwicwa, na cyane ko bashobora kunkurikira bakamfatira mu kibanza atawubona. Umwe mu bakenyezi bari barongoye amashirahamwe yaraje kuntora aho nari nicaye imbere mu baremesha ikiganiro, antwara nk'ufise ico agira mbazi. Ako kanya nyene aba yavuganye n'undi yakora aho hantu, bancishaho ntazi nisanga muri cave. Hariho imodoka yateguwe n'undi mukenyezi yari hafi hanze. Sohoka ca kibanza ndayinjiramwo, tuba turasohotse kuri Novotel atanumwe yibaza ko ngiye. Abo bakenyezi barateguye ibintu byose mu kanya gato cyane, harimo n'ikibanza narayemwo iyo joro. Kugenekerezo y'icenda ndamukiza umwaka w'2011 gushira amashugwe ku ntatemwa Ernest Manirumva, navyo tubigaruke ko bukiye kugenekerezo y'icenda ndamukiza umwaka w'2011 wari umunsi imyaka ibiri yari rumanye neza Ernest Manirumva agandaguwe. Twategerezwa rero kuja gushira amashugwe ku ntatemwa yiwe mu itongo ry'abapfuye ku Mpanda. Wari uwundi mwanya twategerezwa kuja gushira amashugwe ku ntatemwa yiwe mu itongo ry'abapfuye ku Mpanda. Wari uwundi mwanya ugoye cyane kubera twari tumaze kubona ko Ndondegwa ari ku butegetsi bukabikora butavyemanze. Kuva mu gisagara ca Bujumbura uja ku Mpanda n'urugendo rutari rushobora kubamwe imitego ahatagira hake. Sinzi bagira ingene babakenyezi bateguye imodoka zigenda zirampanahana ku buryo vyari bigoye cyane kumenya imodoka ndimwo mu gihe hari kuba abantegereye mu nzira. Ikindi kandi Pacifique nazwa avuga kubera tutaba tuzi abipereza ririko rirakoreshwa muri twebwe, twabitunganya mu buryo abatumwe bataca bamenya iyo nzananye niyo nza kuja. Ibikorwa vyo munsi nta ugaragaje kubidurumbanya, twarabikoze neza. Turaja no mu misa yo kwibuka Manirumva atankomanzi. Iki bikorwa byose byari biteguwe mu kwibuka imyaka ibiri yari haciye Ernest Manirumva agandagwe, twarabikoze naho byari bihe bitoroshe. Pacifique kandi ibikorwa byo kwibuka Ernest Manirumva ico gihe byaramuviriyemwo icigwa gikomeye cyane, ari naco agira dusanguze. Uwo mwaka w'2011 utisinzigera ndawibagira. Ivyo bikorwa byo kwibuka imyaka ibiri yari haciye Ernest Manirumva agandagwe vyampaye ivyigwa bibiri bihambaye nipfuza kubasangiza. CNDD-FDD yamikoresha abantu umuntu adashobora kwikeka, baba bitwa ko batari kumwe n'ubutegetsi. Uyu muntu yakoranye na Bunyoni ico gihe asanzwe ari indongozi ikomeye mu mashiramwe yigenga mu Burundi kugeza n'uyu munsi. Ntivyoroshe kumumenya canke kumwibaza ko yoshobora gukorana n'iperereza. Ni mu gihe mu minsi iheze hari ikiganiro cigeze gukogwa harimo na Petero Karaveri Mbonima, bakavuga ko uyu muntu ari Gabriel Rufyiri. Kumbure ngo nzoba ibindi bitebwo bayakoreshejwe, ariko sinzigera ndabaha izina ryiwe, niko Pacifique we avuga. Abaza kugerageza kumwibwira baraza kwihenda. Ngaha rero nohanura abantu bose bishika bagategura ibikorwa ubutegetsi budakunda ko bokwama bazi ko ubizigirwa bafise hama harimo umuntu akorera iperereza. Nico kigwanisho rutura ca CNDD-FDD. Nimuze mwimene umutwe murondera kuri umuntu akorera iperereza kenshi ngaba ari umuntu yizigiwe cyane kandi anerekana umwe tudasanzwe, ariko mugavye neza muramutora. Maze kumumenya nta kamaro na kamwe kariho kukumumenyesha ko mumuzi. Mureke yibaze ko mutamuzi ngo bizobafasha kumenya integuro zimwe z'ababagwanya. Uti aha no kongera ko ingene benshi bakunda kwihenda mu kwizigira abantu. Ugiye mu maradiyo ukumva nk'umuntu ko akorera RPA, iradiyo yankwa cyane n'ubutegetsi, ngo ushoka wibwira ko uwo muntu ari umwizigirwa. Ugiye mu migambwe umuntu akakwereka ko ari MS dakomeye. Mu ndongozi muri CNL umuntu atasivye imyerekano y'umwaka wa 2015 cyangwa umuntu akakwereka ko azananye n'indongozi kanaka muri societe civile wisanga wamwizeye. Ngo rero uze wamuziko umugwi wose uzwi ko wanka n'ubutegetsi ari wo mugwi nyene wuzuyemwo n'abiyorobetse bakorera iperereza. Ngo ntuzopfe kwizigira umuntu kubera umugwi arimwo. Ngurama wirinda kuvuga ibanga ryawe mu gihe bidakenewe ko uri uvuga. Ikindi kibanza cyo kwitondera cyane ni mu munyororo, aho umuntu asanga abapfunzwe bazira ivyumviro vyabo. Naho nyene iperereza rirarongika yabaja gupfungwa kugira bahende bagenzi babo maze babasopemwo amabanga. Ni gutyo rero abatari bake bapfungurwa baca banyuruzwa bakwegwa nabo bagize abagenzi bagipfunganye. Abandi
ahandi hari abasuma urusaku cyane ni mu migwi ivuga ko yafashe ibigwanisho. Uko CNDD-FDD yumvise umuhari uvutse niko irungika y'abagwanyi bajejwe gusuma urusaku. Niyo mpamvu benshi uzumva bafatwa bakiri mu myiteguro gusa. Aho ntituvuze ab'intwari ituma gushinga imihari itari yo kugira abafatisha bifuza kugwana. Ahandi kandi kadukana abavuga ko bafise ibigwanisho byo kudandaza mu ntumbero yo guta mu mitega bakorana n'imihari. Ikigwa ca kabiri natawe ingufu zidasanzwe z'abakenyezi. Mu bihe abantu bose bagize ubwoba muzotangara mubonye ubushobozi abakenyezi bafise. Ntimuzokengere abakenyezi ngo abagabo nibo barinda, sivyo. Abagabo barakomeye mu bintu bisaba ingufu, ariko iyo hageze gutabara ubuzima bw'umuntu umukenyezi niwe arinda kurusha abandi bose, kandi niwe atora inyishu zihuta. Sinorangiza ntibukije kino cigwa ca nyuma. Ntugakora ikibi witwaje ubutegetsi ufise, impera n'imperuka kirakugaruka. Abateguye kungirira nabi uyu munsi nibo bari muri ca kibanza nyene bashaka kunshiramo bandenganya. Ariko kandi vyanakenewe ko bamwe muri bo ndabatabariza mu gihe ubuzima bwabo bwashobora kubangamirwa. Umutegetsi Imana niyagushikana mu kibanza gihambaye, ubwo butegetsi urabukoresha mu neza wirinde kurenganya. Kumbure uryo urenganya niwe nyene uzokenera ejo utakiri muri ico kibanza. Njyo rero impanuro Pacifique atekereye abategetsi batandukanye ndetse n'icigwa aduhaye cyane cyane bigendanye n'ingene ubutegetsi bukoresha mu kunyuruza abantu bakora societe civile, ndetse n'ingene yasimvye umutego wari wateguwe na General Bunyoni n'abandi ba generali batandukanye. Ufite subscribe canke sabone ne butarafite kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho bari kugira ngo nabo bajora mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imibezi cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV Imana bahezegaye mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.